Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu karere, aho tugiye kwibanda ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza arabana n'umutekano ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, tukaza kwibanda ku mikoranire iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Ikigaragara cyo kandi kiboneka nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye kwimurira intambara iri mu Kongo mu gihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu abarundi bamwe n'abandi batandukanye bavuga ko noneho ibi byo badashobora kubyihanganira, bakerekana ko bihanganiye byinshi ariko uyu munsi bakavuga ko rwose badashobora kwihanganira ko Perezida Evariste Ndayishimiye abashora mu ntambara, biboneka neza ko adashobora gutsinda. Perezida Evariste Ndayishimiye amasoko adushikira aremeza ko impamvu yahisemo gushoza intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda, azi neza ko adashobora gutsinda u Rwanda, ariko akaba azi neza ko abarundi iyo batewe bose bahita bafatana amaze bagatahiriza umugozi umwe. Arabona neza ko aricyo kintu cyonyine gishobora kumufasha kuguma ku butegetsi, kuko amaze kubona yuko abarundi bamaze kumukurako icyizere ndetse bakaba baramaze kumukuraho amaboko, aho abatari bake bavuga ko ata muntu n'umwe uzigera ajya inyuma ya CNDD-FDD, kugeza n'aho abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD biyumvira gukura Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo atazatuma umugambwe wabo utsindwa mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 na 2027. Perezida Evariste Ndayishimiye arabona ko igihe Burundi bwa buri mu ntambara ibintu byaba ari byiza ku ruhande rwiwe, kuko nta barundi bamusaba gutanga imihoho, kandi arabona neza ko n'ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi bishobora guhita bihagarara kumubazwa, kuko bazaba bakiri kureba ku kibazo cy'intambara. Murazi ibibazo bitandukanye biri mu Burundi, harimwo ibura ry'igitoro, harimwo itagaciro ry'amafaranga y'u Burundi ndetse n'ibyankenerwa bikabandanya kubura. Ibi byose nyine bikabihangayikishije Perezida Evariste Ndayishimiye, akabona ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko yakifatanya n'interahamwe ndetse n'igihugu ca Kongo bagahungabanya umutekano w'igihugu cibanyi c'u Rwanda, nk'uko yanabivuze mu ntangiriro ndetse no mu mpera z'umwaka wa 2023, aho yavuze ko ahamagarira abanyarwanda bakaza bagafatanya bagakuraho ubutegetsi bwa mugenzi we nyakubahwa General Major Paul Kagame. Ni amakuru ahambaye cyane dusheje gutohoza dukuye masoko atandukanye, tukaza no kugaruka ku byabereye mu ishamba rya Kibira, aho amakuru adushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarahawe gasopo ya nyuma, ariko nanone akaba yareretswe ko abasoda be ndetse n'abo ariko barafatanya gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cibanyi rwose atabushobozi na buke bafise bwo gutera icyo gihugu c'u Rwanda. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira kandi nanone ko abasoda b'u Burundi bakomeje kwicirwa muri Kongo, aho abatishwe na M23 bariko baricwa na Red Tabara. Hari itangazo Red Tabara yasohoye isobanura abasoda b'u Burundi bamaze kwicirwa mu mirwano iriko irahuza Red Tabara ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatikanije n'interahamwe nyine zasize zihekuye u Rwanda ndetse na Wazalendo. Nabyo nyine mukaba muri buze kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho abarundi isinzi babona ko Ndayishimiye yamaze gusambura igihugu ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye, byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye abatari bake baramuhatira kuva ku butegetsi kubera amakosa akomeye cyane kandi amakosa ahambaye amaze iminsi akora kuva yashika ku butegetsi. Benshi bamwagiriza ko imvugo akoresha
zidahuye n'umukuru w'igihugu, aho akoresha imvugo mbi cane, imvugo ityoza umukuru w'igihugu mugenzi we, ibitari bigeze bibaho mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda, ariko akaba yaravyatukanye mu mpera z'umwaka wa 2023 ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibyo yatangaje uyu munsi yatanguye kubishira mu bikorwa, aho interahamwe ndetse n'aba FRN batari bake bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone ingabo zitazwi zikaba zitaboroheye na gatoya, kuko amajana n'amajana bariciwe mu ishamba rya Kibira. Abarundi batari bake kuva ku mushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, barabona neza ko Ndayishimiye yabagiye gutura igihugu c'u Burundi mu manga ku rugero rukomeye cane, bakavuga ko icyo bakora atacindi uretse guhagarika iki kibi ariko arakora. Bimwe mu bintu ndakugarika uyu munsi atariko aremera kandi atariko arashaka n'amasezerano ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi, aho basinanye amasezerano ahambaye cane ariko arimwo ibinyegezwa byinshi, harimwo ko ingabo z'u Burundi zafasha ingabo za Congo kurwanya aba M23, bakabikora bifatikanije n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, bityo Congo nayo igahereza amafaranga atari make Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira atarigeze abeshurwa n'umukuru w'igihugu canke se n'urundi rwego rwo mu Burundi, yemeza ko umusoda wese w'u Burundi ndetse n'imbonerakure bari ku butaka bw'u Burundi umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amuronkaho amadolari 5,000 ku kwezi. Ayo ni amafaranga menshi cane atumye Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje kumara abana b'u Burundi. Ibi bintu byarashavuje cane umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, kuko byose biba ntabyo yigeze amenyeshwa, ntiyigeze anabimenya, byakozwe n'akarwi gato cane gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu nama iherutse kuba y'abihangange y'abajenerali barwanye muri CNDD-FDD ikabera ku mukuru w'igihugu c'u Burundi ku rugo rwiwe, yavugiwemo icyo kibazo, ariko ndakugarika yerekana ko ari ikibazo gikomeye cane, abifashwamo n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Reveriyani Ndikuriyo we yavuze ijambo rikomeye cane mu mpera z'umwaka wa 2023, aho yaje avuguruza ibyari bimaze gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyo gihe murazi ko yavuze ko u Rwanda n'u Burundi rwose ari abagenzi, kandi ko ataco na kimwe catuma bajya mu ntambara. Ibi byose byatanguye kuvugwa ico gihe, ariko Ndayishimiye ntiyigeze abyumva, yakomeje umugambi we mubisha wo guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru dufise kandi yizewe dukura mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi, aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari amaze gutegura ingabo zishika 5,000 z'abarundi zijya gufasha ingabo 10,000, ubwo abo ni abarwanyi babarirwa mu mutwe wa FDLR barya nyine basize bakoze ihonyabwoko mu mwaka w'1994. Abo biyongera kuri ba wazalendo bashika 5,000 ndetse n'abandi babarizwa mu mitwe itandukanye irwanya leta ya Kigali. Abo bose bari bamaze gushika mu 20,000, aho bari bariko barakora imyitozo ihambaye cane mu bice bitandukanye. Abagera mu 5,000 bakaba bari mu ishamba rya Kibira, abandi bakaba muri Congo. Ano makuru nayo tutaremeza neza, akaba avuga ko hari n'abandi batari bake bari mu gihugu ca Tanzania. Ibi byose ni umugambi uhuriweho na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we w'igihugu ca Congo, umugambi wo guhungabanya ubutegetsi bwa Kigali, bakavuga ko bo bashaka gukuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa General Major Paul Kagame. Gusa icyabaye ntago gisanzwe. Leta y'u Burundi iravuga ko inkuba yakubise abasoda batari bakeya, ariko abarabye ibisiga ndetse n'ababonye ibyabaye bagatangazwa n'ukuntu inkuba yahaca umuntu akaboko ndetse n'amaguru, kandi bikaboneka neza ko hakoreshejwe igipanga cyangwa se ikindi kintu. Ibi byaravuzwe mu bimenyeshamakuru bitandukanye ariko bikorera hanze y'igihugu, cyane cyane mu bimenyeshamakuru bikorera mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Mu gihugu c'u Burundi ntago byigeze bivugwaho,
ariko amasoko yo kwizera aremeza ko ibara ryaguye mu ishamba rya Kibira. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraba ibibaye agahita yikangamo akabona koko ibyo bamubwiye ari ukuri. Murazi ko hari imirongo itukura Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda babwiye ko bashobora kurengaho bagahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi murazi ko u Rwanda rukunze kuvuga ko intambara ruyirwanira ku bayitanguje ko rufise ubutaka butoya rutashobora kurwaniraho. Ibi akaba ari byo benshi bakeka ko byabaye mu ishamba rya Kibira, aho interahamwe ndetse n'abasoda b'u Burundi n'imbonerakure zababa ibihumbi bitatu zose zaba zaraguye mu ishamba rya Kibira. Ibi nyine akaba ari ibintu biri gukorwa mu ruyere rukomeye cyane, aho benshi bahindutse inkomere, ndetse hakaba hari n'abakuru ba FDLR ndetse n'indi mitwe irwanya leta ya Kigali bariko baravurirwa mu gisagara ca Bujumbura, baba baragizweho ingaruka zikomeye cyane n'icyo gitero. Iki gitero ngo si ubwa mbere kibaye. Perezida Evariste Ndayishimiye baragira ngo bamwibutse ko ibyabaye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nawe nta bushobozi na buke afise bwo kubihagarika. Murazi ko mu mwaka wa 2019 naho habaye ikindi gitero gikomeye cyane kikagabwa ku ngabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe zimaze igihe zicumbitse mu ishamba rya Kibira. Icyo gihe ibyabaye ni ibindi. Murazi ko abasoda n'izo nterahamwe bose bapfuye kandi ntibamenya icyabishe. Ibi byose bikorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye bamwereka ko atabushobozi n'ububasha na buke afise bwo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugihungabanyiriza umutekano. Benshi mu Barundi bakaba barahanuye Ndayishimiye kubiheba hakiri kare, ariko akaba yaranze kumva kubera inyungu z'umurengera afise muri izo ngwano, aho benshi bavuga ko nubwo akunze kuvuga ko abategetsi ari ba Nsumirinda, ahubwo ko nyabona ari we Nsumirinda, kuko birababaje kandi biratangaje kubona ashaka koreka igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Amakuru adushikira kandi yizewe aravuga ko Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere yarahiye akarengwa akavuga ko rwose igihe Ndayishimiye atabavavanuye n'imihari irwanya leta y'u Burundi byanze bikunze ari bukubitwe kudeta canke se agafatwa agapfungwa nk'uko n'abandi bafatwa bakoze ibyaha bikomeye. Ndakugarika akaba avuga ko rwose ibintu Ndayishimiye ariko arishoramo atazi ibyo ari byo, dore ko banamwagiriza ko n'igihe bari bakiri ku rugamba rwose ata kintu gihambaye yigeze akora, ahubwo ko nyabuna yajyanaga ingabo ku rugamba akagaruka avuga ko babishe, kandi mu by'ukuri yagize ubwoba atigeze ajya ku rugamba. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ikintu avuga gihambaye kandi ashingiraho, aravuga ko ingabo z'u Burundi bigoye ko zishobora gutsinda ingabo z'u Rwanda. Aremeza ko bigoye ko igisirikare cy'u Burundi kigoyagoya muri ino minsi cyatsinda u Rwanda mu gihe nta n'ibikoresho bifise. Aravuga ko mu gihe cy'urugamba batigeze bagira ubushobozi ndetse n'imbaraga byo gufata n'umutumba. Akavuga rero ko kujya kurwana n'igihugu nk'u Rwanda ari ibintu rwose Ndayishimiye akwiye kwitondera kandi akwiye guhagarika hakiri kare ibara ritaragwa. Ibi byose nyine bikaba ari ibyavugiwe mu nama yahuje abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD, hiyongereyeho umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Abajenerali batari bake bakomoka muri CNDD-FDD ni abajenerali batunze cyane kandi bafise amahera menshi cyane. Barabona ko uyu mwanya atari uwo kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo nyabona baravuga ko igihe kigeze kugira ngo bajye ku mafaranga bakoreye igihe kirekire. Ibi byose akaba ari byo bashingiraho baha gasopo Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamubwira ko nahirahira agatera igihugu cy'u Rwanda iyo ntombara azayirwana wenyine, ariko nk'uko adahanurwa nk'uko abatari bake bakunze kubivuga, akaba yaragumye kunana kugeza aho abahagarariye imitwe y'iterabwoba, imitwe isanzwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abahagarariye Wazalendo bafashe inzira bakambuka bakaza mu gihugu cy'u Burundi, bakaza kugirana ibiganiro mu ibanga bikomeye cyane, ibiganiro bigamije nyine kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko bikaba bitarigeze bibahira. Ibyo biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi mu ishamba rya Kibira, mu gihe mu misozi ya Kongo naho abasirikare b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi
n'abarwanyi ba M23 ndetse abasigaye bakicwa na Red Tabara. Hari intambara ziriko zirahuza abasirikare ba Red Tabara n'igisirikare c'u Burundi kiri kumwe n'interahamwe FDLR bashigikiwe n'iyindi mirwi yitwaje ibigwanisho isanzwe ikorera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru ashikira ikinyamakuru cacu amenyesha ko izo ntambara zimaze iminsi ziriko zirabera muri Kivu y'ubumanuko. Mw'itangazo umuhari Red Tabara washize ahabona umenyesha ko abasirikare b'u Burundi barenga 20 aribo baraye bahasize ubuzima n'abandi benshi bakomeretse muri izo ntambara zikomeye ziriko zirabahuza n'umuhari FDLR, igisirikare c'u Burundi FDNB n'umuhari wa Wazalendo ya Kutumba mu misozi ya Kipombo, Kipupu mu karere ka Itongwe muri Kivu y'ubumanuko. Red Tabara ikibutsa ko abasirikare b'u Burundi ari abana b'u Burundi barahiriye gukingira igihugu c'u Burundi ko batari bakwiye kwemera gushigikira ubutegetsi buriko buracinyiza abanyagihugu kandi ko batari bakwiye gushigikira ubutegetsi buriko burifatanya n'abasize bahekuye igihugu cibanyi c'u Rwanda. Tukaba turi bukomeze kubatohoreza amakuru y'ibiriko biraba mu kibira ndetse tukaza no kubabwira ibiriko biravugwa mu bategetsi bakomakomeye barahiye bakarengwa ko iyi ntambara igomba guhagarara. Ndayishimiye ashaka gusotora ahubwo nyabona ko akwiye gutanga imihoho kuko agejeje igihugu ahatemba. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.